Igitigiri cy'abakenyezi babika amafaranga mu mabanki ngo ni gito cyane ugereranije ku gitigiri cy'abagabo. Ngo no mu bijyanye no gukoresha ubuhinga bwa none, aha turavuga nk'amatelefone, usanga icyo gitigiri n'ubundi ari gito ugereranije ku gitigiri cy'abagabo. Ibyo rero ngo bikaba nko mu gihe igikoresho nk'itelefone ubu usanga ikoreshwa mu kurondera ubuzima bwa minsi yose. Ibi rero bikaba bimwe mu bishyikirizwa na Alice Nkunzimana hamwe na Clarisse Ingabire. Reka rero twumvirize icyo babivuga ko n'inyishu yotorwa kugira ngo abakenyezi nabo bijukire gukoresha ubwo buhinga. Mu cegeranyo cyatanzwe ni Banki Nkuru y'Igihugu, ibice 12 gusa n'ibice 5 n'uduce 5% nibo bafise amakonti mu mabanki, ariko kuri go rugero ngo abakenyezi bakaba bari hasi cyane. Bega vy'ukuri ku bwanyu biva kuki? Byo bari bituma biva kuri ayo mabanki canke byo bari bituma biva kuri abo bakenyezi nyene? Sinzi. Murakoze kuri ico kibazo. Naho atari je nagize ubwo bushakashatsi, ndashobora kuba mfise ukuntu mba nimvira igituma abakenyezi ari bakenya bahurumbira ibikorwa by'amabanki bikora. Mu bisanzwe urashobora gusanga abagore benshi, urugero runini rw'abagore bari mu buzi bw'abuzi buto buto. Hama kandi muri ico gice c'abanyagihugu canke abenegihugu, muri ico gice c'abo bakenyezi badahurikira ibikorwa bikorerwa mu mabanki, harimwo abakobwa bari ku rugero runini. Twavuze yuko ibice 12 n'igice kwijana ari bo bantu b'abenegihugu bafise amakonte muri banki. Muri ivyo bice 12 n'igice basanze abagabo bari ku rugero runininya gusumba abagore. Abagore bari ku rugero kabiri, abagabo bari ku rugero kabiri ku bagore. Hama baca basanga kandi muri ico gice muri abo bafise amakonte muri banki, ugwaruka ni ibice ica kabiri kuva ku myaka 18 kugenda gushika ku myaka 29, ni ca kabiri c'abafise amakonte uvuye ku myaka 30 kuduga. Bisigura yuko ugwaruka ari rukenya rufise amakonte muri banki. Mwambajije rero muvuga muti kubera iki abakenyezi ari bakenya birukira kuja mu mabanki, kubera iki ari bakenya? Nivyo babivuye ko amabanki ataborohereza canke nivyo babivuye kuri bo nyene? Byose birashoboka. Bishoboka ko abo bakenyezi batazi iciza cyo kuja mu banki, kugira ikonte muri banki. Ufise ikonte muri banki no kuvuga ko yamahera utahana muhira abafise umutekano ntangere mu gihe uyashize muri banki. Nta uzokwiba atakaye, nta hatakaraja kubera ko uzo ufise aho yashira. Hama kandi muri banki hari ibintu vyinshi vyiza umuntu akurayo. Urashobora gusaba ideni, urashobora gusaba ideni uzoriha mu myaka myinshi, urashobora gusaba ideni uriha mu misi mikenya, sinzi ukuntu nakwita, urashobora kwiziganiriza iyo ukuntu uziganije bikakuzanira inyungu. Rero ivyo vyose ivyo vyiza biri muri banki, hari gihe usanga abo bakenyezi batabizi bitewe n'ikintu kutamenya. Rero uko kutamenya kubatuma hariho ibintu vyinshi badashobora kuronka, kubatuma badashobora gutera imbere nk'uko abandi bagabo bazi bahurikira amabanki bariko baratera imbere. Rero birashoboka yuko kwa kuntu umukenyezi ari mu ukuntu abayeho atamenya inkuru kandi atanazirondera, aho rero niho ushobora gushira ko ari we byo babimuvuye ko kubera ko atabizi, mugabo ntaba bishaka abitumwa no kutamenya.
hama ikindi naco umuntu ashobora kwibaza yuko kubera ko abagore benshi igice kinininya c'abari mu rudandazwa canke mu bikorera utwabo ushobora gusanga bafise amashure make. Izo nkuru ziba ziriko ziratangwa muri banke y'ivyo vyiza biri muri banke ushobora gusanga vyanditse mu gifaransa ntashobore kubisoma. Ivyo vyose urumva ni ntambamye zimubuza adashobora kuja ahantu yirukira ahantu hashobora kumuteza imbere. Hama kandi ushobora gusanga yuko hashobora kuba hariho ukwinuba ayo mabanki kubera iki ico bita nk'amakomisiyo ushobora gusanga ari hejuru umunyagihugu cyangwa umwenegihugu adashobora kuronka ubwo buryo akavuga ati mbe kubera iki bantu bari 3,000 muri banki bambikiye amahera bakumva umengo na mahera menshi. Harimo rero kutamenya, harimo rero no kwirengagiza ko umuntu adashobora gushima uko kuntu amabanki ivyo bintu ivyo akora usanga bitegerezwa kujana n'amahera. Niko nibaza yuko byo gituma abakenyezi usanga badahurukira amabanki canke ajya yandi ama microfinance. Mbe mu gihe dukunze kuvuga yuko iterambere ry'u Burundi ritegerezwa kubakira ku mukenyezi kandi tukaba tuzi yuko abakenyezi aribo bagize umuce munini w'abarundi kandi tukaba twumvise yuko abo bakenyezi nyene aribo bahurumbira amabanki buke cyane. Ese mugereranije kuraba murabona ko ryaterambere Burundi bukeneye ushobora kwishika ko mu gihe uwo muce w'abarundi munini ari iterambere utitayeho kuja mu mabanki nsoma makredi yongera abakora imigambi? Murakoze kuri ico kibazo ariko urarabara umuce munininya ugizwe n'abakenyezi. Muri rusansuma umengo ni bice 52% bigizwe n'abakenyezi. Hama kandi n'igice kinininya c'abari muri burimye n'ubworozi usanga ari abakenyezi. Bisigura ko rero uwo muce ukoreye ko uronka iterambere rirama. Abashakashatsi baravuga ati ushaka yuko igihugu gitera imbere akorera ku mukenyezi. Birashoboka yuko igihugu gitera imbere gikoreye ku mukenyezi bica bikuraho ico bikora gikuraho izo ntambamye. Mbe kubera iki abo bakenyezi batirukira ayo mabanki kandi tubona ko hari iciza kiri mu mabanki? Kubera iki abo bakenyezi bataronka izo nkuru zikenewe kugira ngo bashobore gutera imbere? Rero naha twese, naha jewe, naha wewe, naha leta itegerezwa guha ikibanza kinini y'umukenyezi mu kumwigisha. Hari gihe aba yararengeye kuja mu ishure mugabo hari abandi ukuntu bashobora kumwigisha agashobora gusoma no kwandika hamba agashobora kwiteza imbere akoresheje ivyo amabanki atanga. Kuko baravuga yuko kugira konte muri banki biguha novuga amahigwe menshi. Umva abakenyezi hari abari mu rudandazwa. Uwo mukenyezi ari mu rudandazwa ngaha anye i Burundi azokenera kugira urudandazwa ndenga mbibi. Bizomusaba rero ko bafise konte, bizomusaba yuko abazi gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo ashobore kurenga imbibe, ashobore kuvugana n'uri hanze. Birasaba rero ibintu byinshi, bisaba ubwo bumenyi, bisaba kandi yuko leta yorohereza abo bantu biciye muri ayo mabanki bakashiramwo ico novuga nk'ama service ari adapté. Hari amashuri amwe usanga hari abanyeshuri biga za informatique ibyo vyigwa bijanye n'ubuhinga bwa none ugasanga ni ibintu bigira mu ikaye gusa, ari ibintu bandika bakaboroka ayo manote, alors que ari ibintu bategereza kuba plus pratique, bakaja ku machine bagakora ko bakabona nyene bigenda. Ibyo bigatuma atagutera imbere muri ubwo buhinga mu gukoresha ubwo buhinga bwa none ku miyabaga, ku bajene, ku banyeshure. Ntushobora rero kubwira umunyeshure uno munsi canke ejo ngo nuje muri ibi by'ubuhinga bwa none alors que atarigera akora ku machine, atazi no kuyatsa, atigeze yiga ngo akore ku machine. Kubw'ibyo rero
hariho ibigo nuvuga bisanzwe byakira abajene bikorana n'abajene bibokipa kugira ntibaje mu ngeso mbi zimwe zimwe bashobora kujamwo. Ugasanga ivyo bigo ni ibigo bifasha cyane abajene kugira bashobore kwiyoyanta neza mu bintu bishobora kubagirira akamaro, ariko ugasanga ivyo bigo ntibiri nta bikoresho bikwiye biriyo byatira abajene. Ayo mamashini yose abajene bari kwigirako yategereza kuba ari muri ivyo bigo, kuri ivyo bigo bisanzwe byakira abo bajene iyo miyabaga. Ico gukora rero icambere na mbere no gusaba leta yishire uburyo na cane muri ivyo bigo kugira umwanya bya bibazo bihanze igisata c'indero byose bitaratorerwa inyishu, kubera ni byinshi kandi suno munsi canke ejo tuzobitorera inyishu. Bashire uburyo muri ivyo bigo bisanzwe byakira abajene kugira mu mwanya batari ku ishure ntibaje kuyerera mu barabara canke ngo baje mu ngeso zindi canke ziri, ahubwo baje kwigirayo bagira ico bahakuye, biga ibyo bateza imbere, bashobore kuja ku rugero rumwe n'abandi bajene bo ku isi yose, kubera n'abandi baguma biga. Ikindi naco twarabonye ababa hanze, abarundi baba hanze bashira uburyo batanguye gushira uburyo mu guteza imbere Burundi. Twarabonye byari bugurura inzu za kijambere zubatswe genre no mu diaspora. Navuga ati nabo nyene nkuko batanguye ku investisa mu Burundi barabe n'ico gisata ca education bagishiremo uburyo, kubera ni atabumenyi buhari urugwaruka rudafise ubumenyi à la base ntituzotera imbere. Nico gituma n'abajene baguma birukira kuja hanze kugira barondere ukuntu bo kwiga ibihanise cyane bataronke no mu Burundi, kugira baronke ama opportunité menshi, kugira ejo canke hirya ejo bashobore kuronka ubuzi buzobabeshaho imiryango yabo yo muri kazoza. Donc gushira uburyo cyane muri education, muri aya macentre jeune, muri ico kintu cose gihuza abajene, je mbona ikintu ciza cyane twokorera. Kangwe Sabrina wo mwishira hamwe Kit Hib avuga ko bagarageza guhimiriza abigeme mbere n'abakenyezi kugira ngo bijukire gukoresha ubuhinga bwa none, kuko ari kimwe mu isoko y'iterambere, bashobora rero kwiteza imbere mbere bagateza n'imbere igihugu. L'activité d'aujourd'hui, c'est une journée internationale qui célèbre les jeunes filles dans le secteur des TIC, et elle vise à encourager les jeunes filles et femmes à embrasser la carrière de la technologie, mais aussi à les permettre à embrasser cette carrière, parce que après l'encouragement, il y a juste la façon de leur donner les moyens, ou en tout cas de leur permettre de pouvoir intégrer ces carrières qu'on parle maintenant aujourd'hui. Est célébré le 4e jeudi du mois d'avril, c'est-à-dire le dernier jeudi du mois d'avril.